ntibishoboka je sinzi ukuntu je wokubahuka wewe ariyo mukobwa twari dufise w'akarorero mu muryango ukemera ukararana musaza mutuzaniye inda ngaha dore yabo uwo mwana tuzomwitande canke azotwita gute are mushaka kumambara rero niyo ndayiriwe aha mwabuze gukora mu cyatanura ngaha Shicara hasi na kugicare hasi atubwire byagenze gute navuge nakoreke mushaka kuyemanga kuri jewe Zari kuri uyu mugu bagusa mubi diskita kweli muzare ngaha tu diskita matungo tuyabone hapana vinda wali mimi kazi yake kule alipigwa hiyo yani mtoto sawa atuadisie basi atuadisie hakuna blagi hapa hakuna kabisa hakuna mchezo basi hakuna mchezo kwini byageze gute ukwenda yarashe na atasema huyu yuko kumaziko ya muzehe boza abantu bicubahiro nkaho ryagaye aba ministre amamodoka yoyo yaje n'ukuri n'amamodoka arenze bari mubizi amarero kwine na Frafa je ndasubira inyuma mwihangane cyane n'ukuri mwihangane niko bimeze ariko Imana irababona by'abanyene bafasha natwe tuzabandanya tubashigikira kubura umuvyeyi ntibisanzwe kuri twese niyo tuzoja sawa yendagiye tuzosubira natsi dukuza kuturaba kandi ukareba cyane sawa ega Bosco umuntu apfuye nabura umuhanga n'inzira twese Mabona mama wanje ikintu ndaguhamagara si ikindi tuvuye guhamba mutamu ariko ndafise ikibazo c'abarya abana wale watoto wanawake watanisumbua sana naona kuwalea niko mimi peke japokuwa ni watoto wa mkubwa wangu lakini naona shida unajua watoto kwanza washamba kuna watukana Yesu ukiwa kuolewa kuvumba ya mkubwa yako wengi kuna mwenye unapaswa kuwavumilia jinsi naweza vumilia watoto hawezi kukusumbua sana katika tatizo tutakuwa pamoja mama nashukuru na sika pole nyo leo ndio nataka ukuwepo tunisaidie sawa kuna kikitani tuwote na watoto wetu asante nashukuru haja wese nabonye haja rujya n'abantu batwanira Bosco so mbo twashimye kubona nyine batitayeho benshi sinyanga naba tuganire n'ibyo tugomba kuganira mu nama ama merci beaucoup turasubiye muraza kuntelefona turonguruza ibyo muzokora ku kazi tunze programme yejo ariko mu ntara na kibazo merci nakigira inama kugira iherezo byibaza twese ngaha turababaye kuba twabuze umubyeyi wacu dukunda ama bavuga ngo umunsi umwe niwigira inama ikintu nyamukuru nashaka kubabwira ndibaza ngaha twese turakuze nashaka tuganire ku byerekeye itunga rya Mutama yadusigiye ukuntu twarifatamo sinzi ngo muvuga ko iki shaka ubwanje bwe sinzi nk'abandi uko bavyumva je kubijanye n'itunga rya papa sinzi ukunyerenga nka wowe mubizi tumenyesha kugira tumenye itunga tugabura tubigenze sinzi abandi ukunyerenga bavyumva mu bisanzwe kuko no kunganira umuvukano wacu sisi ibisigi bya Mutama twebwe nka twebwe tutabaye mu rugo kanini twari ku mubyeyi wacu w'umumama nashaka ndakubaze wewe wabaye nyakwigendera muragumana byose ndibaza n'ibyajya muri kuboko kw'abagabo hari kumwe mu ncamake nashaka utugaragarize ibisigi bya Mutama byose udushire ngaho mwamwe ntabyo bazi ndibaza ko atari byo jenyine mu ncamake je ntabyo nzi rero sinzi ko hari icyo ubizi
nanjye sinoja kure y'ibyo bashikanje bavuze. Icyo novuga ni uko twomenya ibyo Mutama yasize ibisigi kugira ngo turabe ukuntu n'ubundi byogenda, kuko urazi Prince wewe nk'uko bavuze bashikanje hano warabanye na Mutama gose imyaka myinshi, twe ntitwagize iryo bako ryo kubana na Mutama. Niyo mpamvu tutegerezwa kubanza kumenya ibyo Mutama yasize byose. Hama ikindi naco mwibuke yuko tuvuye guhamba hariya hari abantu bavuze yuko bari bafitiye ideni Mutama n'abandi Mutama yari abafitiye ideni. Umva ibyo byose ni kubiraba ni kubyibazaho, kuko dutegerezwa kuraba mbega ni bangahe bari bafitiye ideni Mutama, mbega ni bande Mutama yari afitiye ideni, kugira ngo turabe ko twogaruza ayo mahera noneho adufashe kuriha ayo madeni ya Mutama, kuko urumva nitwe dusigaranye tout le charge, dusigaranye uwo mutwaro wose. Nibyo no kubyibazaho kugira ngo tubikorere ko. Numva ari ico novuga, numva atabindi numva novuga nanje. Mbo kubyerekeje waruvuze kuri abo baramfitiye Mutama ideni, papa kiriho yari yanyeretse impapuro zose z'abantu bamfitiye ideni nabo bari bamusaba ideni ryabo. Hama nibyo yari yavuze kubyerekeye itunga rya Mutama byose ndarizi, yaranyeretse byose. Mbo kuri by'ideni by'amahera ibyo numugira ikibazo zovyirukirako byose nzabwiye ukuntu bizogenda. Byo ngaho na kibazo kintu nyamukuru gusa ni kumenya ukuntu twofata igitunga rya Mutama neza. Yapfuye nga muko muradiskita kinga ni mushire nga kumeza twa mama wewe chake tutawanyike. Kise mbona ivyo muko muradiskita nga uvuze ikirashi ivyo uri kuravuga ni aha turi ngaha kugira ngo twumvikane ukuntu ibisigi bya Mutama turi bubigabure ukuntu bizogenda. Nawe uri kuravuga ibintu nk'ibyo turifutwa kw'ivyo bintu urimo n'ibiki. We turi ngaha kugira ngo turabe ikintu tuzokora bigende neza. Nawe kuraja hejuru uteye induru gusa ngaho uwapfuye yapfuye. We waryohewe rero kubona ibi biriko biraba. Ariko nibyo mu Kirundi bavuga ati amazi asesetse ntayoreka. None yamaze kuba yapfuye. Nanje ndabona ko umwe mushigikiye. Igisigaye nibashire ngaho umwana umwe wese nyimene, kuko twese ngaturi mu mabarabara wa muri kumwe n'abavyeyi banyu muravukana. Nibashire ngaha ibisigi bya Mutama batwereke byose hamwe wese yimenya amenye yaje. Nje nashimye mbona novuga. Unyumvirize na mambo yo gutana majambo ngaha. Kama tumemkosa mzazi wetu na nikafanya niwaitishe hapa ni kwa sababu tunahitaji kufanya kitu cha muhimu katika familia yetu. Sio kusema mimi nimewachukia ama sikutaka kufanya unafiki. Jina banyi na Mutamya kamyishi yose mwese murabizi ngaha. Hayo ngosha mutakuvuga majambo ngayo. Sawa chene kiko. Baada ya mwezi kuisha ndio tutaika sote tuzungumzie tutakifanya kitu gani. Na mwanya tuzogutaka za leo. Yeko mbavu. Yeko niko. Kwine demushire inozere muri douche. Demushire isabuni muri douche. Ejo nabonye yaheze. Karibu. Yakupiga utishime. Cyo tuvuyemo nyene urazi mama. Rashidi yatubereye ifuro ry'igiti. Iki kandi Yatubereye ibamba. kagenze gute ko nasize mutekanye. Yateye akajagari. Rashidi arahinduka ngo nibazane ibintu byose ngo tubigabure uko nyene biri ngo nta mwanya ngo wapfuye yapfuye, nta mwanya wo gutanga dufise ngo turondera hirya no hino ngo ibisigi ngo Mutama yasize. Umwana w'abahungu arahinduka mu maso. Nibisigiye bisaba no munsi nyene. Ya mwana aratugoye. Muga mwabikemuye byaheze byavuye mu nzira. Eka ntacyo twashitse. Byagenze gute? Ntacyo twashitse ko twace duhana isango y'imubyenye kugira ngo tuze tubigaruke ko mu nyuma. Muga Prince we ntacyo yabivuze ko. Prince yatubwiye inyuma
y'umuzenye y'ukwezi niho tuzoca tubigaruka ko kugira ngo agenda arabe ibyo papa yasize kuko urumva niwe yabanye na papa gose umwanya muremure agenda abanza byegeranye byose agenda arama amatungo yose aho ibyo donc ibisigi byose pamutama yasize nico rero twavuganye. Urazi mwana wanje ni mwihangane jewe ko numvise byagenze neza nkuko mukabitururuza atanduru yahabaye harya nabasize harya numva ubwo wabunyishe nzi ko musigara murajyana ariko kunyemereye ko byabaye neza muzobisubiramo nibaze ko Imana izotuja imbere. Urazima ntako ndi imfura Prince we wararenze Prince araciye ubwenge cyane ibyo muhungu namwemeye gose ukuntu yabyifashemo ukuntu yabyitwayemo n'ukuntu yavuze byagaragara yuko ujya muhungu aciye ubwenge gose yavugana make namukurikiranye gose umwana w'abahungu yavuze nyene ndaryoherwa ndavuga ati uyu ukuri koko ni umwana kabisa yabanye n'abavyeyi kabisa cyo gituma utashavuye bamugize samurago no shavura gute sino nibyo nshavuza kuko kuba samuragwa ni bisanzwe bisanzwe naco sizima tazobajyajyanira hama mwana ina murabi njya ku meza nabashiriye mufungure oya mbanza kuja koga ngira mbanze nje koga kwanza. Amakuru kazi no namerewe gutariya sawa no kuri turashima urabizi uko akazi karusha yatari mbonje narabwiye ukwezi guheze niho nzotangura gutonda neza hariya gute Fred naraza araza vraiment iminsi yeze yambwiye ko agwaye byaraciyemo ariko araza mbonje narahuye n'ikibazo ngaha muhira ujya munsi tuvuye guhamba mutamana kuri ngo ngoma tugira inama yabaje tuvukana barangoye sana Yesu ujya muhungu yitwa Rashid ujya muhungu mugufi yavuze ijambo ribi sana wafuye yafuye ivyo niyo mvuga mu nama turi kumwe n'abandi tuvukana aruba kabisa je narumiwe kwe gusa icyo nababwiye kumwisho w'ukwezi zobahamagara bose twicare ndabwira itungo rya mutamaniri hanyuma turabongene twesha turigabura bikazokwanga rero ngaho dushimamagara abavyeyi babo bose n'abamuyomba bashangazi bose twicare hasi turabice twokora urazi Prince ikintu kumwe no kubwira wenda azaciye ubwenge warize je ndazi yuko ikintu cyose kizokura kuko Prince ikintu kibabaje nuko nyakwigendera naho yoba yagiye abantu baba hirya yanyu babacisha mu ijisho ico kintu ntumuze mugikorera yaranje wewe uri umuntu ukuze kandi uciye ubwenge gerageza ufate bajya bagorana muje hamwe mutori intumbero y'ikibazo muba mufitanye ndazi we warize bizokunda icyo nokora rero je nzomuhamagara nyina wiwe nimubwire byose hamashe yicara narashidira turabiko ari cyo yovamo kandi umanura umaye niyo je nzogikora vuba urakoze sana akanche nsubira ku kazi mbe wa mzigo warashize je kujya muzigo ndindiriye bambwiye kuri telefone dusha ndababwira gusa mu myiteguro ko tuzogira iryo system nyene mutama yahoragira nivyo nzokora karibu nashitse guse none ni sawa mura shima Imana kabisa namwe ni sawa yego Imana merewe gute sema baraho nukuri nakwine bose baraho ndabona ukeye gute gusa ibyumviro byaheze ubu nta kibazo bo ndashima Imana gusa umuntu yaguma byiyumviye urazi je nari nciye ngaha cyambona umenga sinogera ntakuramo kiki kubera sinoca imbere y'urupangu ngene ntavuze ariko nagomana kubaza ngo Rashid yaragoranye kijya gihe bahamagaje Rashid waza amajambo yavuze ngaha twese twarumiwe ngaha Mabbe yarambariye ndumigwa ndavuga wa mwana Rashid byahaye rero kunduru yateye gusa uno musinza kumutelefona Mabbe yambwire tumuhamagare mama wa Rashid aje tuvugane kuko amajambo yavuze bya munsi yaratubaje twese nibyo tugomba tuganira nabyo twashiseko mwabikiriye hagati bizohera nje nabwiye kumwisho kwezi ko tuzosubira kandi tubonane tuganire ni murabe mu bijemo
kubera urya mwana uribuka ivy'iwiwe sinobisubiramwo hatari murabe mubijemo kugira murabe ko ingorane izova mu nzira kandi wewe ndakwizeye mwana nawe baba yarambwiye zoba neza ngo mangu naho ndi mukuru ngo prince ararenze kwine rero ngo tuzoronka twese nta kibazo njye narabwiye nitwofa ivy'isi kuko na mwene vyo yarabisize kubera wabirondeye yarabisize jewe urazi rero kandi akureke mbandanye urugendo iyo ngiye mwe muzoza murambwiye ngene ariko biragenda tugufata nk'umuvyeyi mama mu bisanzwe ikintu catuzanye hano sikindi ikintu catuzanye hano kwa kukubwira ibyo Rashidi yatugiriye kujya munsi tuvuye guhamba. Rashidi ibintu yagize sindavyumva kabisa, yarateye induru akajagari sinumva ukuntu turi bubigenze. Nico catuzanye kugira ngo tubikubwire uko yakoze ibintu yemwe sinzi. Mama kweli anachokizungumza ni kweli. Yaani Rashidi amezungumzaga maneno mabaya. Nimewekaishaga chini wa wote wa ndugu zangu. Kamegisi marehemu baba amefariki. Sasa tuikae chini tujue tukifanya kitu gani kuhusu hizo mali ambazo alituachia. Sasa nimeshangaa kusikia neno anasema ngo aliyokufa amekufa. Ngo tutie hapo tugawe tutagawa kila mtu aondoke kivyake. Hiyo ni maneno kuzungumza mbele ya ndugu zake lakini kweli sikuwa najua hivyo. Na hiyo ni kama vile kuwakosea adabu. Naona ni mtoto mwenye alikomaa hana education. Mimi nitaenda nyumbani nikamshauria nikamtia chini. Ndio utakuwa unafanya mzuri sana. Utakuwa unatusaidia kabisa. Nitaendeka tu sawa kabisa. Hizo ya kwanza ni bila nje mambo mtu. Mimi nimekaga nikawaambia baada ya mwezi kuisha ndio ndawaitisha tuongee tujue tutafanya kitu gani. Ikishindikana ndachana na watu wazima. Kwa sababu sisi tuko watoto. Hivyo tuko watoto wadogo tutasema ngo tuliwekea chini hivi vikashindikana. Ndio maana nifanyaga hivyo. Hiyo ni kitu cha maana kisa mnaniitisha. Mtoto wangu namchua naona kama tindika tu sawa. Ukimshauria kisha kubali, si hatuna kinyonge naye. Tuko radhi kumsamehe ndugu yetu yule. Kweli kabisa ni ndugu yetu, hatuwezi tukamwacha. Kubwa ni muendelee tu mnapendana hata kama baba yenu alifariki, hiyo ni familia inabakia mpendane tu na yeye itakuwa sawa kabisa. Girlfriend. Karibu. Sawa. Sawa zenezi. Naleta kukenera giye. Karibu. Nenda kukenera twaje kuruka. Twinjira mu nzu cyangwa? Oya ntacyo cyari ubwoba. Sana kibazo. Girlfriend nafise ikibazo hari ibyo mari ngiye gusaba. Kibazo nyabaki. Nafise ikibazo cy'amafaranga. Ukeneyanga. Nankeneye amafaranga 50,000 kandi wowe ukoze cyane yamfashije. So kuri uwo mwanya mara nafise nakoresheje. Mugabo ndaza kuyakurungikira kuri telefone yawe. Ndakurungikira. Sawa. Narungise. Nizere gutambeshe. Nta kibazo. Aya, ibyo navyo nokora. Amarindira tujane. Sana kibazo. Vipi? Mbona ghafla hivi? Uwepo wako unanitia mashaka baba. Oya. Niumva umuntu. Cyagenze gute? Niumva ubwoba cyangwa ibibazo byinshi cyangwa Kwema kweli? Ndeko n'amahoro vuba. Sawa. Ahubwo gusa mfise amakenga ko nkuko naje ntova ngaha ari umutekano cyangwa twumvikanye. Hazibana zitakomana amahembe. Bisanzwe naje gusaba imbabazi. Byabaye kuko kijya gihe ni satani nyine twinjiyemo. Rero bivanye n'indimi nakoresheje n'akagayo, rero nahisabye imbabazi. Mumbabarire bene wacu, mumbabarire musabire n'imbabazi kwa Prince kuko ntabakwe nagize ryo kubonana nawe, ariko igikuru gusa naje niyumvira wowe kuko uradukubiye. Rero mumbabarire nta kindi norenza cyangwa nta kindi nashaka.
kumva ko conza nyangatanye. Urazi Rashidi, nta ukoma amashi ngo bayakubite kw'inkoni. Rashidi, ibintu wakoze ego nivyo waragumutse, twe turagutahura ego uko biri kose uri umwana mu rugo, uri mwene wacu, uri amaraso yacu wewe uko biri kose uri amaraso yacu. Nico gituma je hajya burya ntibyadushavuje gose. Kubwanje n'ukuri ndakubabariye Rashidi, umva amahoro. Turaza kuvugana n'abandi, ndaza kubwira abandi ijambo mbwiye, kandi ugize neza gose, ugize neza kwitahura, ukaza ugasaba imbabazi, kuko nivyo byiza, kuko ndabizi yuko uzotegezwa gusaba imbabazi, kuko ibintu wakoze Rashidi ni ibintu biteye isoni gose, bijya nta muntu nkawe yobikora, nawe urabibona. Tera akajagari, ugumuka, ugira ibintu bitabaho. Twese twarumiwe, twaratangaye gose, twarumiwe. Gusa kimwe nukuri, umva amahoro, ndaza kuvugana n'abandi, ndaza kuvugana nabo, hama wewe umva amahoro, nta kibazo. Uri mwene wacu wewe Rashidi. Urakoze cyane. Sawa. Ndashima n'abandi batarambabariye, ariko sawa. Urakoze cyane. Mbe Queen ari hehe? Queen ntuzi yuko aguma ayerera mbe, kandi ujyana kumufatira ingingo, ngiye kumufatira ingingo, yagiye mu isoko. Okay. Yagiye mu isoko. Yakuze Queen. Ntabwo ari kuraba. Mbe y'amabarafu mwayamaze. Reka muri frigo ariho, sinzi uraraba muri frigo. Wewe ntuyamare, ndazi yuko Uko hapo? Wewe ushakana sikizana na ndugu yako? Ndio mama. Mimi tushaongea nao, kila kitu kishakuwa tayari. Before jikaze unasikizana na ndugu yako, jua ni ndugu yako. Mbona pendeza unaenda? Naenda kufeti. Tutaonana magharibi. Ngayo huyo. Mamangu. Sadiki. Vipi brother? Mbenda kubaza. Twatu nini ushiramo mu fanta. Twatundi Aimable yakoresha. Ushiramo mu fanta twatundi tumuboreza umukobwa nana mbe umuntu yodukura he? Samas. Ego. Achana na hayo bana. Mimi niko nyumbani, nitakwambia baadaye. Sawa. Yes. Hama Queen, ko ntamenyereye uza kuntemberera amasaha, byabaye iki? Ntunanyandikire no kuri telefone, habaye iki ga Queen? Shanje tubavuga ati amagorwa ntasigaye yanjye. Kubera iki? Afise ingorane, niyo mpamvu ubona nakuzindukiye. Ingorane nyabaki? Je mu mubiri ndumva ko ntameze neza. Utameze neza? Mbike gakondo bafise inda. Sa? Muko ngenda bikubwiye, kandi rero anje kugira mama yambwiye ko ejo azindukana kwa muganga. Oya ntumbwire. Nico gituma enje nk'umugenzi urabe nk'impanuro wowe, kuko sinumva ukungene mama ejo azongira. Queen, impanuro nari kuguha nuko nokujanye kwa muganga bakagupima, none ko mama waje kuzindukana, umva twabigenza gute? Ahubwo rero impanuro numva noguha nuko wogenda kubwira sheri wawe, ukamubwiza ukuri ko bufise inda, mama wawe atarakujana kwa muganga. Jewe nivyo numva. Reka nzokuranyereka uko nyene nobigenza. Ama kandi ni wasanga ufise inda uzokwihangane niko bimeze. Sawa yo musigara amahoro, ngoma ndaye ko mama nava asanga atari uhondi urazi ngene ameze. Queen, wowe ntuja mu nama kutitegura no. Wowe nubona ko amasaha agiye, wowe ntuwaja kwitegura tukaja mu nama ngaho.
mama je nagiye muri ya nama uretse ko twari dufise inama uno munsi mwana mbe ujya ntiyitegura mbere ndazi ko mufise inama ariko muri uno mwanya bavuga ngo aho umworo yandikiye ntibwuma ayo mbonye se ayo kuvuga habaye narakwigishije waramenye wisomeye none habaye iki ibintu habaye iki Jesse ndabyumva Queen urafise inda wewe mana yanje sindabyumva winkozi y'amareri urabona ingorane duteye urabona nukuri urabona ibi ni biki nukuri turaje ma umviriza rero ndakubwira ibi bintu ntibigarukira ngaha tugiye mu nama turabigarukako kandi amenye turabigarukako caha murambabarira sawa sawa bazina ngwiro kwanza kubijya byerekeye amahera ya mutanga bajya abandi bose namaze kubara amahera yabo yose narabahaye ejo gusa ikibazo kiri kuri abo babiri batarama amahera kandi bangoye cyane no munsi baranyuye ko baza kuma amahera mugabo na batelefone basubika telefone sinziye matwo tukora iki kuri abo babiri urayemo oya aha naco tuyaga nta na kimwe tuvugana ni kibazo gusa mfise burya umushikani umubona yicaye ngaha aho burya tunanyenda ngaho baramuteye indu yo nituzi n'uwamuteye inda kuno yishishitira wewe ukuntu uri kurishishitira ngaho ushishitira mu biki Queen urafise inda Queen ndiko mbabaza wewe urafise inda ega ni wewe babaza nyene wewe ukuntu wishishitira mu biki wayiguteye we ni ayiguteye uri kurishishitira ibyo wishishitira ngaha kudutera ingorane gusa Ema Queen dufise ni yanjye utuzanira ibibazo ngani bya mbere nabyo turaheze iyo ndandiko kubaza ni yande sio kubaza wewe ni yande wiki nana yanje sinababwiye ngo kikwi shaka muyaza aya muraruzinduye imba ni mipango shaka byo aha nta mipango ngaha Jesse no mutwazinda jewe no mutwazinda nyuma y'imipango kama ni mucaza murambugira neza apana murambarira cyera kwanza hasi ngaha ugutera amanyanga kubisigi aha n'umupango uratsyaza utaenda kumelezi cyera kwanza ngaha uso mdogo kuzingishia mimba wewe unamaanisha kwanza tumuulize ni kweli hii mimba nikaendekaje kwanza Mungu wangu silana hii jamani silana nibiki muri komuragira ngaha nibiki ni sinema mwahaye mudukinira nibiki ni Jesse numva yuko turi mu ndoto turi mu sinema we byagenze gute kugira ngo we musaza wowe uryamane na musaza wowe agutera inda nani kurunuzenye wowe ukuntu rutunye ngaho ntibishoboka Jesse ukuntu wo kubahuka wewe hariyo mukobwa twari dufise w'akarorero mu muryango ukemera ukararana musaza mutuzaniye inda ngaha dore yabo uwo mwana tuzomwitande cyangwa azotwita gute are mushaka kumambara rero niyo ndayiro aha mwabuze gukora mu cyatanura ngaha cyera hasi nakugishare hasi atubwire byagenze gute navuge nako yake mushaka kuyemanga kuri jewe Zani kuri uyu mugu bagusa mubi diskita kweli muzare ngaha tu diskita matungo tuyabone apana vinda wani miba kazi yake kule alipigwa hiyo
Yaani mtoto. Sawa, atuhadisie basi. Atuhadisie. Hakuna blagi hapa. Hakuna kabisa. Hakuna mchezo. Basi Hapa hakuna mchezo. basi. Queen, byageze gute ukenza yarashe. Na atasema huyu. Yamerefo. Ambwiye ngo mama doga aragwaye ngende kumuraba. Shitse. Queen. Sa. Karibu kati kugira. Merci. Isanzuri. Ngira rero. Amakuru yo muhira. Ngira bose nawe indoga bose barakumwe. Namuringa ndiza n'amahoro. Yego, kese gusa. Cheers. Bon. Queen. Non? Ngira kwanza. Ndiye mzima. Cheers kwa. Nanga kumva. Mbagara namusaza mubwira mama. Ya kitoro kwa ya musaza wawe. Ya umujya. Oya pfumuje. Oya sigituruva wewe urazi ibintu wagize muri jya nama no kuwa. Oya no kuwa. Byaheze kwanze byaheze kuko naciye mbona ko bidakwiriye tupiane maneno kuna kude nini. Cyabona ko bidashemeje. Niwe cyaba ngombwa ko nashobora gusaba mu kigongo. Ariko impamvu yakaze. Nakaze. Naragukubitira amakofi ngungana. Nihenze nkarenze ranasize sizere wabuga. Acha Queen. Dakese none ngira kwanza ama ibyo umuryango uragote. Amahoro. Shima twese. Umva nibi ko biraba umva ishema gihugu yakugiye. Ntiwizeka kongera ngo ko yavuze ko turinde nyuma y'ukwezi ko ari byose byogenda neza. Nivuse n'ukwezi ukumbwe cyangwa umva ko icumise mu mutima kopa. Ukwezi kose. Namwe yawe ko musha kwikebuka. Jewe ndikunda abantu ko basi twoshwa imisi yiruke. Akora ibyo bishoboka. Kwanza eba ishari cyazanye nakibaga mbe ko wambwiye ko mama gwawe akabo ndangena amari. Uramuzi ngayo yo mukuna mezi. N'ubu usanga yagiye imbaje bazinuke. Ntuzanye ikirwa vyande nahande uko mama wewe nimba yagiye he be ntari ari gumva uko yazigiye. Cyo kunda hasi yaragenda ariko mwege ni mufise nk'uno mu bihinyanye. Queen kanje kubira ndayi bihaye amabezi byiwe. Queen Bine ubibonye gute byahiro birashari mu amazi nibiratonoka rero. Izi wacu mwiki ashi izi wacu mbe navyenye yaruye mama muto ko ntakibona. Ndamuheruka twahuye nyuma ari rya Pentecote agiye gusenga. N'ubu gukorana numva mu mutwe numva icyo muzobona.
nyumvise uzumzumva niyo wumva gute okay eda yaba sivyo reka tugire uko twasi ndakwereka mushambi ya mama uraja kuryama sivyo no iki nyuma ya navyose ndi mu cyumba tambutse nambaye nini Rashid. Wewe unaweza fanya upumbavu kama huyu Rashid? Mimi. Sasa wewe bitch, huyu ni mtoto mdogo kuzingishia wewe. Niko na droit kubisha. Sidadake huyu. Kama ni njama ndajuaje? Kama ni njama mimi ndajuaje? Nisikilize Queen. Sawa? Wala kakako amunipati. Kama ni njama tutavijulia hapa. Kama mali haitoki nasema amatungwa dasohotse. Ibisigi bizosigiriza imitwe y'abantu ngaho. Toka huko bumbafu mkubwa. Kwana hita imufumuruzo mile. La. Bumbafu mkubwa hauna hata haya wewe. Ibisigi bizi. Umusazi umengo nico gituma mutama yagihakanyico. Hakaza kucemera mu nyuma. Imana. Kitera ingorane gusa. None izi singorane duteye izi. Kuri mushikiwe. Wowe uvyumva gute wowe bisigura gute? Twe tuzobivuga gute mu bantu? Yateye inda mushikiwe ngaho. Cyangwa uwo mwana azotwita abandi twebe. Cyangwa uyu nyene uyu kicara ngaho cishishitira ngaho ka umego. Nta nivyo tuza kuvugana ngaha. Ntabyo tuvugana.